murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri. ubuheruka muri murikira ukuri. imigwi yose iraserukiwe neza urumva ni kandi nta ngingo tuzana ngaha mu banyamitahe tutayihuje ko twese ivyo twabibamenyesheje kuva kera. Ibyo si byo twebwe dukeneye. mukeneye iki? Abarenga twese turaha savye imitahe yacu twigire. umviriza imitahe muzoyironka biciye mu mategeko. Vyahavuye bigenda gute? Ewe kwi ivyo ni biki? Iyo sukari zokwica ahubwo twikutuna twose. aracari muto mama mureke mugare naho biruko je sinigera ndenze twiko tubiri basha nukuri genda go sinshobora kwihanganira isukari muka kuvu je vous le promets ko ngiye kuvyiga nenda kubaze kwini iyo telefone ikasona ntayo wumva nwo kwitaba hinge ninwera kai d'abord Queen itaba iyo telefone ndaza kumuhamagara mpejeje shanarindi itaba aho naso kwitaba usanga ari vyihuta naho ahubwo nyene ari nkarise wasariko kurondera ku kazi. oya ntarise kwe akazi k'amasaha karaba kwine oya rero ni wisonera itaba none icaye hari aho kije mwenga hari ahantu kigire kije ugaruka ugisanga hagenda witaba je naso guma ngatitavye. okay kanye reka nje kumwitaba basi tatombo yaciye akupa sa oya ndarose cyane kwine oya reka kuyisubiza mu isakoshi ndagusavye oya yikure iyo telefone ni gwawe kubera ikitoba gwanje none oya zana tura mama we telefone niyo kuri wewe kwine tuzi mugabo kanye nawe urangaye umva bitangaje cyane kuko nabanda isanzwe apana bisanzwe tanti nurumva iyo najewe mazi imyaka n'iyindi nkora ntayo ndashobora kwigurira Oya zana turahabi uraza amaheri gugwa jeho mama mbona umengo zose ziraza. oya mama reka kwigirisha ndagusavye iki ni igitabo uhava wibaza ngo ni telefone isanzwe ubona isa nk'ijya gwawe canke ijya yiwanje nta naho zihuriye kanye kagwatarisha ibintu nawe umubesha sha irasanzwe cyane wanashi ugira unyifatire rero je ukagira ni buri kuravyimviye reka kwibesha je reka kumfata nka mama ngira nyabuna ahubwo iyi telefone wayikuye hehe niyo niguri n'ahandi nari kuyikura hani hehe kanye vraiment ngira mvuriza kumenga ntuvyumvaho ivyo no vyumva gute jewe oya nukuri kwimana nawe urazi ko ataho vyoca kubwire ngo ndakumve nukuri ico kirazwe mico ndakizi neza nta wewe wayiguriye asha ntiwayiguhaye wayimpaye wibajije nabi kuko vraiment nta wayimpaye jewe naraziganije muyo bampemba hama ndayigura ikindi n'igikino reka kwine ivyo ntibishoboka uri kuri yumvira ibitari wewe wiguriye telefone nk'iyi mugabo kanye oya nawe uramurengera yaziganije yoyigurira nyine mama ivyo buri wavyemeye kuko inariwe yaguze telefone nk'iyi izimvye kuri aho nahende wewe hana jewe narifunze ibintu byinshi ndayabika twese twama twifunze muga ntayo ndashobora kwigurira none gashanye mbutara yakwiza urimenya narayabitse hanyuma ndayigurira nyene n'ibikikura bawe tubwire ngo mugabo kwiye ko ari winize wari gupfumura bikindi yakoresha ukaraba nk'utwudandaza umviriza tanti ivyo nzoca ndabigira hanyuma jewe nari numva nishaka telefone nziza ndayigura ntaco ko wamaze kuyigura naguhende mama none mugabo bumpanuza mwana je ndi ngaha kugira muze murampana ikindi gihe tanti ikindi gihe wowe wari umutaha ukwiye nukuri wari kugufasha gutangura umugambi naho uwo mugambi wowe ari mutoya kwine henda mama nyene jewe ivyo naho wobintera mu rushinge ntavyo nopfane ko wowe kwigurira telefone nk'iyo urimenya irafise ahandi yavuye uvyemere canke uvyanke umviriza Alice basigurire ko ivyo intererano bivugana hanyuma cyangwa umuwaje wa banki tuvugana. Okay oya mubwire wumve nta kibazo sawa.
abantu nabo ariko baradukoroka. Allô? Bonjour monsieur. Ego ndigera. Ayo mafaranga dukura ko ni tranche imwe. Nuko nyene nta kundi twobigira. Ibyo by'ama intérêt tuzobiharura ntaco. Ego. OK merci. Cyangwa mutunganirizo mu comptable wacu. Merci. Uwe. Ariko urambonera nyene bagutesheje umutwe. Muta. Ntaco nibaza ko bigiye guhera. Iby'akazi nuko nta ntivyamavyeyi. Oya reka kuvuga ivyo. We narakubwiye ko atamahoro uzofuronka y'abarengero. Papa. Ndagusavye reka kumena umutwe. Ibiriko birawumena navyo nyene birakwiye. None hari abandi bariko barawumena atarabarengero. Narakubwiye ubu rero nibaza gutanguye kuvyibonera. Umviriza muta. Basavye imitahe yabo. Ubu rero tugira tuyabahe kandi nibaza ko tuzotuvanye ko. Utimuvana ko. Bebasha we umeze gute? Ha gute? Mbe mafaranga bariko barasaba wibaza ko arayiki. Ibyo ni byabo kumenya mutama. Je nibindaba. Amafaranga yabo bazoyikoza ico bashaka. Uti nibikuraba. Kuwe. Ubu ko bagira baje kuyagurirwanisho. Nivyo guhonya abandi mbwira nivyo guhonya abandi si twebwe abaseruko ariko gamuta nivyo bintu uvuga wewe urafite ivyemezo ndakubaza wa bintu byose wiyumvira ucufata ko ari ivyo umviriza gipe umviriza nkubwire ndakumva jewe ico mfitiye icyemezo ni kimwe nuko abarengera ataneza bakora nta kindi mutama no ivyo bintu byo gufatira mu kivunga je nabiguhakaniye mutama none ko ari abarengero bagubije mu mitahe yabo none ntubizi wese nakubwiye ubirikane bose ukarahira Rega gipe bawumviriza uyu ndakubwira jiwa abarengero ndabazi umviriza muta abarengero bose si babi kandi abaseruko bose si beza uko niko biri niko kuri kwanza huwo ukuri wamenye ryari wo wa mwana wejo bundi uraza amaheri y'abarengero wewe bariyorobeka bakigira intama kandi aramabingira oya si bose mutama nikimenyamenya nuko ariho n'abarengero bagumije mu mitama none sayo mayeri nyene ndiko ndakubwira wewe ico ndagusavye ni kimwe birukane bose atanumwe avuyemo oya ibyo nivyo shoboka erega papa igihe zine sigwanje dukora ku mategeko navyo nkavyuziga mutama umviriza gipe umviriza amategeko akora ku bantu Yerega bajya nibikoko mbeko utavyumva mbe muta oya mbabara ndakubaza sivyo hamwe abarengero nabo bovuga ko abaseruka ari bikoko byo kunezera reka kundataguza jewe ndiko ndakubwira ivyo nabayemo none ariko urazi ko ari n'abarengero bakorewe kibi n'abaseruko ivyo navyo ntavyuziga muta ivyo navyo nabonye jewe iconzi nukubitsa ikara mu gashambara kubgawe rero gamutamba mu barengero nta numwe mwiza arimo ivyo baye muri kahise nivyo twibageza ko twese turabantu kandi tumeze kumwe abarengero niburi kurita abantu none mutamba muri ya nama nibari batanguye gufata amahiri wewe bandanye ubikwegera uzobabona ku magara yacu twese basha gira mwabonye ko urugamba twatanguye kurutsinda cyane gose funde reka tukurabire kabisa imitwe waduhaye niyo kwala urarenze sha bivugo bisubire kabisa aha byaheze ku gice ca mbere c'imitahe tugifise mu mifuko nta gisiga oya hajya byaheze hajya n'igice gisigaye bazoca bakibaha iyo rero bayita intsinzi ndabona babwira ego bazira subire yo wamusi twarabajugumije asha n'igice kigira kabiri asha batakurikije ivyo twababwiye tuzoca tubakorera kandi kantu asha uno musi kwanza rero nimwe munsororera narabateje imitwe kabisa aguhe muta wowe wa kera kabisa narakwemeye umva unywa ivyo ushaka zose nora amafaranga ntituyafise attention umviriza rero ndababwira ayo mafaranga tsayo gusorora mbuya bikadata
tuzoyakoresha umugambi ukomeye. Attention. aho ndakumva cyane wa mugabo we rega sha tuyariye nabi abasiruko bava badutwenga ko twatsinzwe nabi Suko. Umviriza rero ndababwira. Jewe mfise indoto nziza vraiment kubarengero. ntiwumva natwe turi inyuma yawe icyo uzotubwira cyose tuzogikora. Okay. Urazi gituma rero ndababwira ko ayo mafaranga mutoyonona. Shaka ko twubaka ikintu gikomeye ayo usange. Uranyumva? Kuburya baseruko bazosigara badupfukamira. none hamwe basigara bakwa kutugereranya n'Imana mutamafunde sha wo mutwe wawe ukura ukoresha kabisa kirazira kugona. Wabasiruko ntubona ko turangaye bazoha batwirukana gahe usange. ego kabisa sha tutahagabiye jemba iyo bitera bijya kwera nico gituma ndababwira ko amafaranga muyabika hadata. Urabyumva? Turindire baduhe yose. Uranyumva? Hama ndabereka icyo dukora. ntiwumva Mubifate nk'ama rero. Mugabo rero je byakweri kuyabika bizohava bingora. Namwe murabizi ibintu by'amafaranga. umve nawe wereka kuyabika gute kandi wumvise ko tuyafitiye umugambi we nawe Uyashajewe ndiyizi ahubwo icyo mbona nuko twese twoyaha mutamafunderi akayatubikira. Oya. Amafaranga na yanyu. Mubyumve. Nimwe mutegerezwa kuyibikira. ariko rero ibyo uvuze nivyo C'est ça. harabo byo hava bigorerega kuyabi ugasanga arabapfanye wa mugabo ivyo yumvire ko ivyo None jewe sinamaze kuvyivugira ko vyongora. Chef nukuri dufashe uturabira ingene vyogenda. Bon, okay. Reka basi ndababwira ingene mubigenza. duhuwa mutwe Mubona gute mwuguruje konte muri banke mukabikayo? Hari ngorane? aho byo sawa cyane vraiment aho byo sawa cyane rega ari muri banki ntacyo yoba vraiment jewe Ego aho ni oye arico ciyumviro ndagishigikiye. aho be ni Okay. sawa ni Abandi rero nimba muvyemeye. Eje amafaranga mwoca muyajana kuri banke atakindi. Na cyane cyane. Voilà. ego Igo ni wewe hegaje nainzi n'uwundi muntu kubera naje ntakubariye mbega nturaheza ya montage ya emission gakanye hewe iranyanikiye ntiwora byantwaye umwanya man nukuruhana umva ndushe aha kubwire ndabipange byantwaye amasaha n'ayandi man karibu cyane Igo none kugumye uhagaze ngo wicare nicare kandi utaraheza gukora muga sinumviyo no canje oya nta na kimwe n'ubundi nasa n'ubuhejeje ndiko ndashiramwe utulancement gusa pfuma basuzana ndagukorere basi numve ko noruhuka no mu mutwe gatoya wabaye ikigo tinabaye iki uyambwira mugabo bayi na wewe wigumiye kuri ico kiganiro gera ntiwaravye ibihuha biriko biravugwa mana ibihuha bya hanira usanga birarenze n'ukuri si ibintu bisigaye birenze hari abantu bavuga ukibaza nimba uwo muntu abipostinga bakomeye neza cyangwa abasara ingorane rero nuko hari n'abaca babikwiragiza batabanje no kumenya ko ari ukuri canke ari ibinyoma shimana bo biraba gute ko hariyo n'abaca babirungika bataraheza no kubisoma canke kuvyumviriza none basi Igo bishasha biriko biravuga ubu naho nibikigamana ibaze n'ukuri bavuga ngo bajya barengero bakuyemo imitayi yabo ngo bayikuyemo kugira ngo bagure ibirwanisho n'ukuri nta muhana n'umwe irusanga udafise umugurwanisho mana we Igo ariko mana uboho tugire twambara ibare ivyo biriko biravugwa nibikigamana yanje uyu buvyarengeye ihaniro nk'umuntu yaduka akavuga ibintu nk'ivyo mu bantu ati n'ingene bishobora guhamura abantu man numva nivyo mu nda biriko birabira kubera ubwo erega Igoro ubu vyandika nica abashaka gushikako aha wowe rindira mu minsi nta museruka azoba kivugisha umurenge ati mu minsi ndaguhaye kabiri ivyo biriko biraba none hamwe kwirigari wacu ubu nta museruko n'umwe ahazi c'est pas possible aha bamaze kwemera neza ko ari ivyo none ariko mana no kucicarana oya ibintu birarenze birambabaza
ingene abantu bafata bakaremenanya kugira ngo babe barateranya abandi. Nukuri je biranteye n'ishavu. Biranteye ishavu niwora. Mugaho bigeze. Abantu bari bakwiye kubanza gutoza ntibapfe kwemera ivyo ari vyo vyose. Ubundi niko vyari kugenda. Mugabo ndabira n'ukuri ndabira. Erega no mu barengero bavuga ko bajya bavuye muri izine birukanywe n'abaseruko ngo kugira ngo izine isigara ari gwabo gusa. Iyumvire nk'ivyo bintu. Baravure. Kandi aribo bisabiye kuvayo kwera. Shayiko nk'aba journalist turacafise akazi gakomenda kuba. Je numva asa n'uwihebuje. Mbona umengo n'ivyo dukora nta kamaro bigira. Oya biragafise kandi cyane kuko iyo tumenyesheje inkuru y'ukuri biratuma abantu basibana remana gato antuka ntihabura na bake bahinduka none ko wacaduka ibindi bihuha iyo ngorane y'abantu tuzokoma muri ivyo bintu. Irusange ntibizegera vyoroha mu kurindira kumenya uko bizogenda. Reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka, ariko nk'uko bisanzwe reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe. Cumbati na bagenzi we bararahiye bararengwa ku mitahe yabo bataha bayitahanye, ariko John na Gipe bobo siko babibona. Ku bwanyu ingorane yo bihagaze hehe? Reka intererano zino musuzihere kuri Atanazi umwigisha wo kuri lise bibubanza, aho yagize ati ingorane ziri kwa Cumbati na bagenzi we badatahura ko izindi mfise amategeko yigenga udashobora gukuramwe ibitahe uko ushatse n'igihe ushakiye. Ati John na Gipe nivyo nibahagarare rugabo kubw'ineza abanyamitahe bose, ati kuko izine si yabarengero gusa, ati bibaye ngombwa bakabona ko barengewe nibiture bajejwe intwaro n'umutekano hamwe n'ubutungane. Ndikumara Serape avuka mu ntara ya Bubanza muri commune Musigati ku mutumba wa Kanazi mu Nyabitore, yagize ati Cumbati na bagenzi we bashaka imitahe yabo, ati kubera ko hashobora kuba hari agahazi hagati y'abanyamitahe n'abarongo yizine, ati hashobora kuba hari ivyahindutse batahora babona, ati kandi hashobora kuba hari ukwinubana kudahuza n'ukudatahurana hagati y'abanyamitahe n'abarongozi ba izine bigatuma bibaza ko imitahe yabo izohererayo, ati kandi ivyo navyo vyama vyabaye, ati gituma rero John na Gipe atariko babibona, aterega inturumbuka irasa umuhanga kuko ikintu cihuta utacitondeye usanga kigiye nabi, ati kuko iyibize nabi uyimifu. Yarangije agira ati ndahanura abanyamitahe nimba bashaka imitahe yabo ko boreka ivyo kwihuta, ati maze hakigwa inama yo kubasubiza iyo mitahe biciye mu ituze n'umutekano. Kabanyiginya Anita ava muri Bujumbura rirani muri commune Mutambu ku mutumba wa Rutovu, yagize ati je ico mbona Cumbati na bagenzi we bogenda bukebuke bakareka kwaka imitahe yabo bakaresheje inguvu, ati kuko nta kamaro birimwo, ati kuko bamaze kuyabaha bazoca bayonona ivyo kuronka inyungu ntibizoba bigishoboka, ati kuko ivyo gukorera hamwe bazoba bihevye, ati kandi n'ivyo gusubiza hamwe ntibizoba bigikunda, ati kuko azoba ari umugumwe. Ati je ndangiza nshimira Gipe na Jone kunyifato bagize mu kubima imitahe yabo, ati kandi ndabahanura ko iyo buyibima, ati kuko izine yaje kunywanisha abaseruko n'abarengero, ati ntiyaje kubacanisha mwati nico gituma Gipe na Jone bohagarara amagabo ntibatinye Cumbati na bagenzi we iyo mitahe bakayibima. Niyo nkuru ni Kezi nawe w'ikinyinya muri commune Matana, yagize ati ingorane ihagaze kuko ni izine ishobora gusambuka kubera Cumbati na bagenzi we bagomba guhonyanga amategeko ya izine, ati ndetse harashobora no kwaduka ubwicanyi hagati y'abatware n'abatwagwa, ati kandi hashobora gusubira kwaduka injyane hagati y'abaseruko n'abarengero, ati rero Gipe na John ribahagarare magabo. Reka intererano z'uno musi tuzirangirize kuri Vincent Harerimana yiga muri kaminuza y'u Burundi muri campus ya Kiriri, akaba avuka mu ntara ya Ruyigi muri commune Nyabitsinda ku mutumba wa Kirungu. Yagize ati kuba Cumbati na bagenzi we barahiye kugenda badatwaye imitahe yabo nuko bwa mbere bubanza bakamenya ko gukunda imitahe muri izina atari gupfa gusohora, ati kuko izina rafise amategeko, ati kandi bamenye ko Gipe na John atari bo baramutswa izine bonyene, ati nibumve neza ko bamanza kuvyihweza neza bari kumwe n'izindi komite zibafasha mu gutunganya izine, ati gutyo bitononera abasigaye muri izine, ati kuba rero bitakunze ko bagenda batwaye imitahe yabo nuko ingorane ihagaze ku mategeko ya izine, ati kubera ko mu mategeko agenga izine ntawo vyemewe ko abashatse gukuramwe imitahe baca batera bamuha umutahe, ati kandi nohanura Gipe kuba amagabo cane cane kutagira ubwoba bw'abashaka gukuramwe imitahe maze akama yisunga amategeko agenga izine, ati gutyo bagatorere umuti ico kibazo bari kumwe bose nk'abarongozi ba izine. Reka intererano z'uno musi tuzigarukirize ngaha, tubonereho no gusaba imbabazi mwege mwese mwatwandikiye ariko tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato. Ubu naho niwa mwatwasomera akabazo ku gice muheje gukurikirana. Akabazo nakagakurikira: mbega hamwe ubu ufise umuvyeyi nk'uwo wa Gipe afata wo mu wundi mugwi nk'ibikoko
uwo muhanura iki? Ndasubiramwo, mbega hamwe wowe ufise umuvyeyi nk'uwo wa gipe afata abo mu wundi mugwi nk'ibikoko, uwo muhanura iki? Akabazo murakumvise mukamufise ico mushikiriza mutwandikire kuri ya nimero ariyo 61 ubusa ubusa 9 103. Eka nawe wowe wifuza kwironkera igikino murikira ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandikire kuri nimero 61 ubusa ubusa 9 103 duheze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku rubuga rwacu ariko rwa Facebook. Imbere kurangiza hareka twibukanye ko cari gice c'845 muri rwa rukurikirana rw'igikino murikira ukuri. Murakoze naho butaha. Cari gikino murikira ukuri. Murikira ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.